duhejeje kwakira ingabire duhawe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ribicishije kuri gisata cayo kijejwe kurwanya ingwara. Ikaba ari ingabire rero igizwe n'ibikoresho bizohabwa amavuriro ari mu burere bw'ubuvuzi indwi, ni ukuvuga uburere butatu bw'ubuvuzi bwo mu gisagara ca Bujumbura, akarere k'ubuvuzi ka Gitega, Ngozi, Rumonge na Muyinga. Ni ibikoresho rero bizoza gusahiriza kuko n'amavuriro asanzwe ariko arakora mugabo akaba akeneye kugira ngo ibikoresho kugira ngo ashobore gukora neza, ashobore gutunganiriza abene gihugu. Ivyo bikoresho rero twahejeje kuvyakira, tukaba tuboneyeho n'akanya ko gushimira kengurukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika nabo basanzwe bafashanya mu gushira mu ngiro uyu mugambi waje hageze ko waje mu gihe Burundi co kimwe n'andi makungu twari dusanzwe tugize imisi duhanganye n'ikiza ca COVID-19. Ubu rero tukaba tubandanya dushira mu ngiro imigambi ya leta nkuko twayitekanije kugira ngo abene gihugu bashobore kugira amagara meza.